igihe ishengero ridakoreye ku rugo ibibazo biboneka mu ishengero bizokwamaho mu rukundo harimo no kuraba hanze ariko kenshi tukunda kuraba hanze gusumba indani tukahibagira kandi bujya mu rugo urugo rurama ni indani habana si hanze habana ukuri umuntu yosenga Imana kuko arega ibintu utari kurihanganira mutarashika mu rugo ibizoca bihera murushitsemo muri gihe cyo gukundana cyo gutegura ingo zabo no kuraba mbega turavye mu ndwi dushwana kangahe twumvikana kangahe igitangaza kiri no munsi ingo zankakare bagenda barashize ko ibikomera amapansuma uzokumva ko ijambo ngo wowe uransuzugura ndakubuza ntiwumve ibi bintu nawe ngo ntuzu bigarukeko wa undi mugenzi wawe bati kwiyimvuga iwacu twayisangiza tukayiganira ni gute adashaka ko tubiganirako nico gituma urugo rwubatswe n'abakomeretse ni nk'urugo rusambutse usanga gufata ingingo zibereye mu rugo biragorana cyane barashaka kuvuga ati tugure parcelle twubake uwundi ati tugure inka tworore none mwumva ko urugo rutameze neza rumeze nk'urutomati rwapfuye mu zindi tomati ruzohava rutuma izindi tomati zibora ugasanga umuvyeyi rekabwira umwana ngo nutarongorwa canke ngo urongorwe kwa naka urwo rugo rwawe ndaruvumye burya kugira ngo umwana kure arereshwa uburyo bune bw'indero uburyo bwa mbere iyo twubatse hari abantu baza tukabatunga muhira abi wabo muryango w'umugabo abi wabo muryango w'umupfasoni ugasanga abo bantu ntibafashwe kumwe muhira uno munsi Shalom bakunzi bimbonesha kure SSH Burundi TV yishira hamwe SSH Burundi turabahaye kaze mu izina rya Kristo Yesu kwino mbonesha kure iyo yuguruye ubuje kumviriza ivy'umuryango ubuje kumviriza ivyerekeye gukira ibikomere ubuje kumviriza kandi ubutumwa bwiza bucishwa kwino mbonesha kure uyu munsi n'umunsi turi kumwe n'umukozi w'Imana araza kubidondora ariko kandi turi mu ndwi yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 3 SSH imaze itanguye aho yatanguye mu 11 muri 2022 nk'uko kwezi kwa11 ikira kwiza imyaka 3 itanguye hakoretse ibintu byinshi ndabizi umukozi w'Imana aza kubituganiriza. Shalom. Shalom shalom. Mumeze neza? Turashimira Imana. Turabaye kaze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Hari abantu babonye rubwa mbere mushobora kubidondora? Murakoze cyane amazina yanje ni Atanazi Ngendakuriyo nkaba nanonosoye ibijanye n'inyifato n'amagara mu mutwe hama kandi nkaba ndi umwe ubagize umugwi wa SSH Burundi cyane cyane mu gisata cyo kwakira abantu no kubafasha kuremurura imvune za kahise. Yidondoye neza ndabizi abantu bamaze kumva umurongo arimwo murimva gute? Jewe niyumva neza cyane cyane ko turi mu ndwi aho tuko turizihiza isabukuru SSH maze ikirafasha ikibano kugira ngo kigire amagara meza mu mutwe imiryango imererwe neza hama kugira ngo kibana cacu gire nakazoza keza. Murakoze cyane mbere yuko dutangura reka tubasabe mu dushiye mu biganza by'Imana kazi. Mana turagushimiye ko uri mwizigirwa turagushimiye ko Imana nziza turagushimiye ko uri Imana idukunda turagushimiye mwami muri no myaka aho ishiramwe SSH rikorera himbaza anniversaire bamaze bariko
barafasha ikibano hano mu gihugu cyacu. Tugushimiye ko wayirinze, tugushimiye ko Mwami Yesu Kristo wayigiriye neza ukayikoresha iby'ubuyizi muri kino gihugu cyacu. None Mwami turagushimiye ko muri kino kiganiro tugiye dutanguje wewe uze kubana natwe, uduhe kuvuga ibikwiriye, uduhe kuvuga Mwami byafashe imitima y'abantu. Mwami Yesu Kristo Mpwemu Yera atuyobore kugira ngo Mwami amajambo yose agiye gukoreshwa muri kino kiganiro aze kuba gusana umuryango, aze kuba gusana imitima yo twumviriza, aze kuba yafasha abari ko barakurikirana kino kiganiro. Tubisenze mu izina ryawe ryera. Amen. 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 Mwavuze ko mukora mu byerekeye amagara yo mu mutwe, cyane cyane iyo tugeze ku muryango duca tubonamo ibintu byinshi, ko umuryango w'Abarundi twagiye duhura n'ibibazo byinshi byakahise. Iyo muravye ikibano murabona abantu bakozwe ko gute? Murakoze cyane. Munkundiye twohera kuvuga iceri cy'umuryango. Kubemera Imana nk'uko SH ari ishirahamwe Rukristo. Umuryango bwa mbere n'igikorwa n'umugambi watangujwe n'Imana mu itanguriro. Imana mwirema yaremye ibintu byose, ariko inyuma yo kurema icirema umuntu kugira ngo abigabe yongera biganze. Imaze kumurema igarutse yarasanze ko uwo muntu ataranezerewe, ariko arabona ibikoko bimukikuje, imirima myiza yo mu itongo rya Edeni rimukikuje. Imana ifata ingingo yo kumuremera umufasha. Ariko twumve ko mwirema Imana ikoresheje ijambo rivuga ngo tureme umuntu ameze nkatwe. Bisigura iki rero iyo tuvuga umuryango? Ni gicapo gifise ishusho y'Imana. Ni umuryango, ni igikorwa cyakozwe n'Imana gifise intumbero y'uko Imana igaragarira mu muntu mu isi. Rero umuryango rero murazi ko imaze kurema Adamu mu nyuma yamusinzirije nkuko biri bivuga ikuramo Eva. Hama Adamu yari asinziriye, Imana ibikora asinziriye, ariko avyutse imubaza uri iruhande yiwe, aca bitora nkuko igihe abikora ariko arabibona. Niyo mpamvu burya Adamu ntiyariko aravuga Eva, ariko arivuga, kuko Eva ni urugingo rumwe rwari ruvuye muri Adamu. Kuko yaramubajije amubwira ngo nakara ko mu mara yanje nakagufa ku magufa yanje. Ni ikintu nkunda iyo ndiko ndigisha, nkunda kubaza ingo, ndabaza ni mbega none ko Adamu yari asinziriye, kumenya Eva ko ari umufasha wiwe yabikuye hehe? Biroshe nuko Imana ntiyazanye Eva nk'umuntu wa kabiri, ariko Imana yafashe Adamu iramumultiplier, iramugwiza. Nico gituma atamuntu yoberwa ino giwe, atamuntu yoberwa uruzara rwiwe, atamuntu yoberwa umushatsi wiwe. Naho bihagaze ingene Adamu yari asinziriye, avyutse akavyuka avuga Eva nk'uwo bariko barakora abona. Umuryango rero ni inkomoko yawo, ni umugambi w'Imana, igikorwa c'Imana, ni projet y'Imana. Iyo bivuga mu rurimi rw'ishitsi bavuga umuryango ari wo foyer mu Gifaransa, baravuga ngo ni institution y'Imana. Abahinga baravuga ko kugira ngo abantu bubakanye bamenyane bibafata imyaka 12 babana. Muri fiançailles ntiba bamenyanye? Fiançailles aba arimo guhendana byinshi, kuko umwe agerageza kurondera ingene yotera intege mugenzi we ngo amwemere. Burya muri fiançailles kugira ngo abantu bubakane hari ingazi bacako. Hariho ico bita periode ya théâtre. Iyo tuvuze ngo théâtre ni twadukino aho umukobwa ashobora gukina ari umuhungu yambaye ipantaro, umuhungu agakina ari umukobwa yambaye ijipo. Umugabo suka we yahinduye igitsina, aba yishize muri iyo shusho. Mu gihe rero cyo kureshanya cya fiançailles,
abo bantu babiri barambara amashusho atandukanye n'ikimenyamenya iyo umuhungu ugereje guhura n'umukobwa bazubakana ntiyambara impuzu iyo ari yo yose araba kagahuzu gasumba izindi na parufe igezweho kugira ngo niyamwumva avuga ati uyu muntu aramota gusumba Imana. Umukobwa na wene araba kagahuzu kakandi kanyuma kazimvye kandi kamukora ku mutima kubera ikintu ne barondera izo mpuzu bagiye guhura. Hajya abizi ibijanye no kwambara bavuga ngo iyo twambara nitwambarira twebwe twambarira abandi. Nico gituma iyo umuntu yambaye yambarira uwo baza guhura. Hajya impuzu zose twambara hari impuzu nambara ngiye muri banki aho mwemba nambariye banki. Hari impuzu nambara ngiye muri mariage uyu mwanya nambariye mariage. Hari impuzu nambara ngiye mu birori uwo mwanya nambariye ibirori. Hari n'impuzu nambara ngiye gusenga uyu mwanya nambariye Imana. Rero bugiye twambara ntabwo ari twe twiyambika twambarira abandi. Naco gituma iyo umuntu yambaye abashaka bamubwira ko yaberewe kandi nta muntu yibwira ko yaberewe. Rero muri ijya periode y'ukurishanya kenshi usanga harimo kunyegeza inzara niko novita mu Kirundi. Nimvuga kunyegeza inzara ni gihe umwe agerageza guhisha mugenzi w'intege nke gasanga barahishanya. Dufatire ngaha mbega muhisha yabishaka canke abikora nyene kwa kundi ngo ndyohewe turi kumwe turi mu rugendo. Ni bya bindi tuvuga ko ubwonko babushaka nkoresha ijambo mu Gifaransa kumuganya canke kumwigarurira kumutsindira kumwigarurira cyane cyane. Rero iyo umuntu akeneye kwigarurira umuntu ni gake amwereka ibibi agerageza kumwereka ibyiza amwereka rukote positif amwereka ibyiza gusa amwereka ko avuga neza amwereka ko adashavura amwereka yuko n'igihe guhusi coza we yamarika aratwenga ariko bijya bintu ntibyamaho. Iyo abantu bashize mu rugo rero umwe wese ashasubira muri yanzu yiwe y'umuntu n'ubuntu bwiwe. Rero icyo gituma bavuga ko bahinga usanga abantu bamenyana inyuma y'imyaka 12 niho bya bindi twanyegezanya turiko turareshanya bitangura gusubira kugaragara kuko ni wa mugani w'ikindi avuga ngo amazi arashuha ntibagire ibumbeho. Rero muri iyo periode rero abantu ntibaba bagerageza kwerekana ibyiza gusa ibiranga umuntu byiza gusa ariko iyo urugo rero uko iminsi igenda haragera ahantu na za ntege nke zanyegezwa ziteba zikaja habona. Tukiri ngaho muganga birashoboka ko umuntu ashobora kumenya mugenzi we ku ngeso ziwe agakoresha ubwenge bwose bushoboka. Nimba bishoboka muwaza kutubwira ubwenge bwaribwo kugira ngo kumbura ashobore kumumenya mwiyo fiançailles avuga ati ninjanye n'umuntu nzi nubwo yagegeje kunyihisha canke yabikoza bigomba canke atabigomba ariko nashoboye kumutora. Birashoboka ego kumumenya birashoboka ari wakwibwiye ariko kumumenya ari uri kurabirondeza urashobora kuronka ibitari byo kukumva habarimwo ca kintu cyo kwinyegezanya. Yego rero ikintu cyose ukoze yitegurira ingena guhisha la vraie face canke we nyakuri. Iyo ari wakwibwiye akakubwira kahise kiwe akakubwira ubuzima bwiwe akakubwira umuryango wiwe akakubwira ibyo yabayemwo akakubwira ibyo yashoboye akakubwira ibyamunaniye aho biroroshe ko ushobora gushinga intahe unamumenye. Mugabo kumenya kurimwo kuja kurondeza ngo ndamumenye kurondeza ndamushavuze ndabingene shavura ndamwimica savye ndabingene yitwara. Ako kantu abajene benshi baragakora. Ndamwereye ko nashavuye ndabingene avyitwaramwo arashobora kukuhisha ugashavura akaza kukubembereza umubemberezo utari we ariko ari uwo yigize. Ya periode ya théâtre yaho umuntu akina ari umukobwa kandi ari umuhungu ariko tushika mu rugo muri ya myaka 12 twashitse muri periode yitwa ya découverte aho umutabara kuvuga ati bwa bundi yashavura gutya bwa bundi bya bimeze gutya
rero kenshi muri periode ya fiançailles cyangwa y'umwanya wo kureshanya haba harimwo guhishanya inzara. Nimvuga guhishanya inzara ni guhishanya intege nke. Ego ariko hari n'igihe usanga hari umuntu ashobora gukoresha ubwo buhinga akamenya bimwe bimwe. Mu nkundire nkoresha imvugo bimwe bimwe. Ego ariko iyo umuntu amenya uwundi n'igihe uwundi ariwe yamwibwiye niho ushobora kuvuga ngo namumenye kandi nahone ntumenya byose. Nara kantu yibikira muzokumva mu Kirundi bakunda gukoresha imvugo nawe imene gihute tereka kandi akabiki nuko avuga yavamwe batarashika mu rugo hama kazomucumbita ari yari nta kundi. Nkumbuye kumbure mbere ko turengana iki gihe cyo kureshanya twinjira mu rugo muri ya myaka 12 umaze kutubwira utuganize tubwire mbega abamaze kubona ibintu atokwihanganira mu gihe cyabo cyo kureshanya twamaze kumva ko ari igihe bahishanya mu gihe bariko barareshanya kumbure abareshanya umuhungu cyangwa umukobwa akabona ikitagenda neza kuri mugenzi we kandi kumbura toshobora kwihanganira mu gihe yasubiye muri eta iri normal mugabo biriko biramubako afise urukundo rwinshi rwo muri fiançailles mbega yo bivamwo canke yo komeza. Mu nkundire ndababwire nk'umuhinga kandi ndababwire nk'umuntu asanzwe afashe ingo ndiko ndakwiza imyaka itari mike yafashe ingo. Be hajya mu mazi imyaka igaye mufashe ingo. Ndibaza ko ndiko no munsi ndiko ndakwiza hagati y'imyaka 6-8. Wow. Umuhamagaro wanje ndiko ndaja mu ngo cyane. Ego narakora n'ibindi mugabo niho namenye ko imwe mu ihamagara Imana impamagarira harimo gufasha urugo. Jewe ndakunda kubwira mu nyigisho nkoresha z'ugwaruka ariko witegura kubaka. Nkunda kubabwira ijambo rivuga ngo urugo ni kibanza kimeze nk'ishamba rifise umuryango munini ya winjira ariko usohoka ari mutoya cyane. Ningingo umuntu afata rimwe nivyo harabo bishika bikanka bakazivamwo hari ico birivuga gusohoka mu rugo ariko burya umuntu mwabanye mu rugo naho muvana ntimwigera muvana muravana mu bigaragarira abantu ariko kenshi mu bijanye n'inyifato no mu bwonko nimuvana kenshi. Hari abo dora twakira bashoboye kugira urugo rwa kabiri imwe mu matati batubwira ngo ndababaye kuko atari naka ngo naka ibihora vyihanganira ugasanga umuntu wa kabiri aje kubaka urwo rugo yamarika gwani intambara ya comparaison yamarikwa amukompara amusanisha n'uwa mbere. Rero kugwaruka murankunda kurubwira ni ikintu cyo kwitondera si ikintu cyo guhuruduka si ikintu cyo kwihutira si ikintu cyo gukora mu bigumbagumba n'ibishobisho si ikintu cyo kuraba inzobe si ikintu cyo kuraba ubugufi n'uburebure si ikintu cyo kuraba umuntu avyibushe si ikintu cyo kuraba umuntu atwenga neza naho ivyo mvuze byose ari vyiza. Ikintu cyo kuraba ngo mbega umuntu shaka yoba afise ibiki aho ndavuga indani mu muntu hama mu rukundo harimo no kuraba hanze ariko kenshi tukunda kuraba hanze gusumba indani tukahibagira kandi bujya mu rugo urugo rurama ni indani habana si hanze habana hanze haza hasasira ariko bujya habana indani gose kuko iyo umuntu ashavuye nta muntu yocapisha avu iyo umuntu amerewe nabi mu mutima ivyo ntibicapika kandi birashaka gutuma urugo rumera nabi. Rero iyo umuntu arahitamo bazobana agomba kuraba indani akaraba no hanze. Nimvuga indani rero nibijanye n'inyifato ajya twese turafise ibintu biyo bikubaye ko udashobora kwihanganira. Iyo mugenzi wawe gukoreye udashobora kwihanganira. Iyo tuvuga rero ngo umuntu araba indani ni vyiza ko umuntu araba ko mbega uyu muntu ugiye tubane muri bya bintu ntihanganira afisemwo bingahe. Iyo ari byinshi ukuri umuntu yosenga Imana kuko arega ibintu utari kurihanganira mutarashika mu rugo ibizoca bihera murushitsemo. Nukuraba rero mbega uyu muntu
iminsi tumaranye nibiki akora bingora kwihanganira. Nkunda kubabwira ngo muri gihe cyo gukundana cyo gutegura ingo zabo nukuraba mbega turavye mu ndwi dushwana kangahe twumvikana kangahe nibiki duhuriza ko kenshi nibiki dukunda kudahuriza ko kenshi bijye ugomba kubiraba kuko niwashika mu rugo bizokwigwiza kuko haba harimo ndacagiye cyo kwiyorobeka. Rero namwe ariko ndababwira ngo raba uyo muntu mugiye kubana wanze urabe harone gukunda hanze urabe n'indani yiwe ingene yabametse ko benshi bakomerekera mu nda ibi by'ibikomeretse sesereza mutima abandi bakomereka bavutse ugasanga ku ishuri wakomeretse ubuzima bwa misi yose urakomeretse kandi kenshi iyo abantu bari kubategura kuzobana bagomba kubwizanya ukuri kose. Ukuri mvuga nuko umwe abwira mugenzi we kahise kiwe mbega kahise katanazi ninde yavukiye hehe uwo muryango wari ubanye gute amaze gukura byagenze gute mbega gushika uno munsi uwo mucapa ni gicapo gifise kurera imwe cyangwa gifise makurera igihumbi. Ibi rero kenshi ku bantu bagomba kubaka byabaye byiza cyane ko banza kuganira kuri kahise kaho kuko benshi barabitinya. Hariho uvuga ati nkabivuga ndoba nimenye inda azohava campeba ariko hako muja mu ishamba mutazi mufuma mubiyagarukiriza hakiri kare bukira vuga ngo uja mu ishamba utazi ugaca inkunu utazi. Maje mavunaguye rero ni byiza ko bayaga kuri kahise umuntu wese akamenya kahise. Iyo baga kuri kahise habaho kuvugana ku bikomere byabashikiye bitagenze neza mu buzima bwabo. Hama muri kwa kuyaga rero haba mu gufashanya umwese akumva ko yofasha mugenzi we kugira ngo amushikane kugukira kugira ngo baze kugenda mu rugo umwe wese azi aho adatoneka mugenzi we kuko muri ibi by'ibikomere igitangaza kiri no munsi ingo zankakare bagenda barashize ko ibikomera amapansuma bakashira ko amapansuma ugasanga mugenzi wawe ntazi ko wakomeretse muri ibi ugaca usanga mushitse mu rugo umwe aratoneka mugenzi we atazi ko ariko aratonekara kuko burya gutonekara birabaza gusumba gukomereka. Ugasanga hari n'ijambo avuze mu rugo baciye bamara indwi batavugana kandi babana yego umwe akabaza mugenzi ati ariko iri jambo navuze niyo ryagushavuje oya sirije wavuze ryamushavuje ahubwo rije wavuze ryamutonetse. Muzobona n'abantu usanga muzabwa miso kugira ngo tujye tuvugane byose havuyemo ibi nibi mu bisanzwe abantu bagomba kuja mu rugo bagomba kuvugana byose atakintu kimwe basize nta sije tabu nta sije itaganirwaho yagomba kuba. Iyo rero uwo muntu muzobana bariko baradukurikirana n'abazokurikira kino kiganiro akakubwira ngo hari amasije nshaka ko tutavuganako ayo masije uzoyagire ko makenga kuko usanga rero hari ibikomere byo bya kahise. Mu gifaransa ni kimenyetso cyitwa kwiyobagiza mu gifaransa ni évitement mu kirundi ni kwiyobagiza aho umuntu adashaka kwicamo babaje kigarukako. Rero kenshi ciye ninjirira mu bishobora gutuma rero urugo rutagenda neza yego ni abantu bagiye mu rugo barakomeretse hama bakagenda umwe atazi ibikomere vya mugenzi we bigaca bituma hariho umuntu afise ahantu adashaka gutonekwa n'uwo babana atazi hatonekara. Amajambo avunaguye udashaka gutonekara ntazoshobora kwikinga umutoneka mu gihe umutoneka atazi hatonekara yego n'utoneka mugenzi we ntazigera hagarika kumutoneka mu gihe atazi hatonekara. Sinzi ko muri ko murankurikira gasubiremwe ko aya majambo ndababwiye arakomeye. Ikibazo gihari uno munsi mu ngo gikomeye n'abantu babiri bubatse barakomeretse umwe agatinya gutonekara hamu wundi akamari karamutoneka
wa wundi atinya gutonekara akama mubuza kumutoneka akoresheje imvugo ngereranyo atamubwiye ko ariko aratonekara. Wa wundi amutoneka agashishikara kumutoneka kuko atazi ko atonekara kandi ntazi n'igihimba ariko aratonekara. Naho amatati ya mbere atangura kuza uzokumva ko ijambo ngo wowe uransuzugura ndakubuza ntiwumve. Ibi bintu narubwiye ngo ntuzu bigarukeko. Wa wundi mugenzi wawe bati kwiyi mvuga iwacu twayisangiza tukayiganira ni gute adashaka ko tubiganirako mu mvugo yihishije ni uko aramubwira ati ntubandanye untoneka. Wa wundi nakamubwira ati eka ibi ndiko ndakora bi normal iyi mvugo irasanzwe ati ni nkuko bavuze ati ntumbuza kugutoneka ntazi kutonekara kandi ntazi nawe uri kuratonekara. Yego bagaca rero bamera nk'abagwayi babiri bari mu bitaro batagira umugwaza. Aho umwe adashaka gutonekara n'uwundi akamutoneka atazi ko ariko aramutoneka. Hama rero abo bantu bazokwama bapfa ivyo batazi. Bazokwamana amatati agoye itatura kuko bene amatati ntibazi inkomoko y'amatati nabo bafasha ntibazi icyateye amatati kuko kenshi iyo abantu bashwanye baguhamagara kubafasha akubwira ngo yantutse warangaya gutukana niki kugayana niki ariko burya inyuma y'ayo majambo abahishijemwo ikindi kintu gikomeye cyane baba ariko baratonekara. Yego rero bacu usanga rero ugo rugo atari Imana itabaye uragoye ifasha kuko reka ndababwire iyo umuntu agiye kwa muganga bakamutora malaria biroroshe ko umuganga amuhereza umuti wa malaria ariko mu ngo ndafise ubwoba nk'umuntu akumviriza ingo hari abantu duhamagara ngo badufashe ha ruhande kuguha umuti wa malaria agwereza umuti wa amibe byose ni binini ubiravye ku maso ni binini kandi umuti uri kuranwa udahwanye n'ingwara urwaye ntuzoreka kuvura gusa habuze gutera indi ngwara. N'ahantu hamagara ba marene ugaca usanga umupare ahagaze ku muhungu wiwe bariko barabumvikanisha agaca abwira umudamu bati waharenze bahamagara marene agaca ahagarara kuri kote y'umukobwa wiwe wa mugabo we itonde. Nico gituma urugo rwubatswe n'abakomeretse ni nk'urugo rusambutse. Abantu bazi ngo za ruguru zijya ngo basobanisha ibiti iyo bijya biti byavuye ko amababi n'amashami zijya ngo ntushaka kuryama uvuge ngo nugariye nashize ku mwugariro. Ku banyagisagara ni nk'umuntu afise clôture ifise ahantu havuye amatafari ntushaka kuvuga ngiye kuryama ngo imbwa n'utuyabo ntivyinjira oya birinjira ko bifise aho vyinjirira. Urugo rero rwakomeretse rwama rufise ibihengeri vyinjiriramwo amatati. Aho naho basenga barava gusenga bashika muhira bakabika bya bitabo bya Bibiliya bakagwana kandi bavuye gusenga. N'abemera Imana Satani bafise aho yinjirira. Satani afise aho yinjirira. Rero kenshi ingo zitangura koronekara mu ntango y'iyubakwa zazo z'ivyo ngo kuko kenshi zihera kuco bita la fausse fondation umushinge mubi. Umushinge mubi rero nabantu bubakanye batavuganye ibyababaye ko muri kahise. Yego bagaca bapfa byo batazi hama bagaca babura umuti kuko nababafasha ntibamenya aho bari buhere. Bigaca rero usanga rero ingo zisambuka kare. Igikomeye gica kibamwo rero yego ugo rugo rwa matati bapfa kantu ariko kose usanga gufata ingingo zibereye mu rugo biragorana cyane. Barashaka kuvuga ati tugure parcelle twubake uwundi ati tugure inka tworore ntibashobora kugira hano guhuza umutima n'inama. Bibiliya irabivuga neza ngo aho babiri canke batatu bahuriye bahuje umutima
n'inama icyo bazosaba cyose nzogikora. Uno munsi mu bituma Imana itishura amasengesho y'ingo zimwe zimwe habuze guhuza umutima n'inama. Gusenga barasenga ariko iryo jambo ry'Imana rigarukira kuja gusenga gusa, rirashiramo guhuza umutima n'inama. Nta hantu musanga rero ingo zikenye, ingo zirimo amatati. Ikindi cya kabiri udosanga mu rugo rimwe amatati, usanga ari urugo rufata ingingo zitoroherezanya, kuko umwe wese afata ingingo ikwega ijana mu byo ashaka. Usanga ingingo zabo zikandamiza umwe zikorohereza uwundi. Mu gifaransa navuga yuko haba harimo des décisions concertées. Usanga rero atangingo zifise aho zihurira mu bijanye no koroherezanya. Ikindi kimenyetso kigira gatatu ku rugo ruba rwafatiye kuri ya fondation itari nziza, udosanga ari urugo rutagira imigambi y'iterambere, kuko imigambi y'iterambere irafatanye n'abantu babiri bahuje ivyiyumviro. Ni kuvuga ko nta guhuza ngo bakore imigambi y'iterambere. Ikigira kane gikomeye cyane, ibijanye no kurera abana byo bica biba akananira abahinga. Nigeze gukora umugambi wo gufasha abana bo mwibarabara, sanga umwana w'umutunzi arara mwibarabara mu mufurege. Ndamubajije nsanga yagiye mu mufurege mwibarabara kubera kutumvikana kw'abavyeyi. Baca batangura kugira ikintu bita gusigana mu kurera abana. Ugasanga n'abana barabaciyemo imice, ngo uri umwana wo kwanaka nawe uri uwo kwanaka. Nagomba kubabwira ko uno munsi mu kintu kibi kibabaje giteye umubabaro utagira uko ungana, n'abana bariko baravuka mu ngo zirimo amatati. Kuko mu kirundi aravuga ngo imbuto itewe niyimera. Kandi hari n'ahandi yavuga ngo umuvyeyi nawe yoba mwiza gute ntashobora gutanga icyo adafise. Kenshi abavyeyi batata bavyara abana batata, ugasanga abana barabuze aho bahera, barabuze. Ni kuvuga ko n'ingingo zibaraba ntiziva mu biyago, ya concertation neza gusubire kugaruka. Rero urugo rutameze neza rurica kazoza keza k'imiryango, kuko babana bayivutsemwo ya matati haba harimo amahigwe mabi. Reka nkoresha iryo jambo ry'ikirundi yuko bazohava nabo bagira ingo zisa niyo bavuye. Ikindi kimenyetso gica gikurikira ku rugo rurimo amatati, nuko uzosanga uko batata bakarara bahagaze, na ya miryango yaza kuri mariage nayo azogeranira ari ihagaze. Kuko nibarara baragwana, umuryango wabo umudamu n'umwabo umugabo muzotonda kubadadanura. Wa mwanya mwari kuja kukorwa by'iterambere mugaca mwirirwa mu nzu yiriwe amatati. None mwumva ko urugo rutameze neza, rumeze nk'urutomati rwapfuye mu zindi tomati, ruzohava rutuma izindi tomati zibora. Hama rero ikindi kimenyetso gikomeye c'urugo rumwe amatati nuko usanga rurakwiragiza ya matati mu kibano. Kuko niba uba ku mutumba kanaka, muri quartier kanaka, kwibarabara kanaka, mukarara mwicaye, umubanyi wanyu aza kurara yicaye. Ya matati araheza agakwiragizwa no mu kibano, na wa mubanyi ataho yarahuye n'ugo rugo agashikirwa na ya matati. Muri rya jambo ry'ikirundi bavuga ngo wanka bwarura imena ikiri hafi, yamara kurenga impinga kabira ntayo. Wanka kuzimya inzu ya mugenzi wawe yashikanze kizi wawe. Sindi kuco kirundi kivuze neza, mugabo ngira ngo abadukurikirana barumva ico ngombye kuvuga. Rero ivyo ni bimwe mu bimenyetso by'urugo rurimo amatati, uco usanga ugira ikintu bita urukwegane. Mbega hoho n'amashengero arashikirwa n'ingaruka zitewe n'amatati yaberewe mu mashengero mu ngo. Amashengero yo yurumva yuko acaba urusukirane rw'ingo z'amatati. Uzi impamvu? Abatonda kuwa Mungu mu misa ni ingo zavuye hatandukanye. Yego. Uwo cafotora irya shengero ni nka ca gikombe kimwo
ji ndayite gute umutobe ufashe umutobe cocktail ko bita mu gifaransa cyangwa mu cyongereza n'ijambo rishobora gukoreshwa hose ugafata ikirahuri ugashiramo umwembe ugashiramo umucungwe ugashiramo inanasi ugashiramo bya vyamwa byose uri kuranwa ijya ji ntigiragu ntigira nirusukirane rw'ivyamwa kandi umerewe nabi ntushobora kumenya ngo n'umwembe wamereye nabi n'inanasi wamereye nabi kuko wanyoye uruvange rw'ivyamwa ishengero rero n'uruvange rw'ingo igihe ishengero ridakoreye ku rugo ibibazo biboneka mu ishengero bizokwamaho ku ishengero n'umugwi munini ugizwe n'imigwi mitoya yabavuye mu ngo n'igihugu niko bimeze iyo dukeneye abene gihugu bameze neza tugomba gushira ingufu mu muryango kuko igihugu kigizwe n'abavuye mu miryango majambo avunaguye umuryango nico bita ronwa yo mu gifaransa niho byose bikomoka ibibi n'ivyiza umuryango umeze nabi uzokwegera ishengero uzokwegera igihugu umuryango umeze neza uzogira ivyama mu ishengero uzogira ivyama mu gihugu kuvuga ko rero umuntu wese no munsi ariko arakora ku muryango uba wihenze kuko usanga ushaka amazi meza ariko utakoreye ku isoko ryayo wa murakoze tuvuze ibintu bikomeye cyane cyane bigaruka ku matata abera mu ngo kandi by'ukuri nk'uko mwabivuze ayo matata aragwiriye nk'ababikoramwo muzi ingene bihora bigenzwa niyo byavuye mwamaze kubitubwira ariko dukundire mutubwire nibiki bishobora gukorwa kugira ngo ayo matati abo bantu bayarimwo bashobore kuyakosora ikintu ca mbere ndagihera mu ntango ni byiza ko abavyeyi bitwararika ibijanye n'indero y'abana kuko muri babana niho hazovamwo abazokubaka ingo burya kugira ngo umwana akure arereshwa uburyo bune bw'indero uburyo bwa mbere ni hahandi umwana ashira mu ngiro ibijanye n'inyifato nziza bifatiye ku gitsure c'umuvyeyi cyo bita etape yitwa autorité stade yitwa autoritaire ni gihe iyo stade cyangwa ico kiringo ugikoresha hafi mu myaka 9 y'umwana ugasanga ibijanye n'indangagaciro avyubahiriza biciye mu kumushirako itegeko inyuma yaho hantu umwana arakenera stade ya kabiri cyangwa urugero rwa kabiri cyo bita stade démocratique aho umuvyeyi atangura kumenyereza umwana n'umwana agatangura kwimenyereza kuba mu vyo yifuje akarorero nk'umwana mu myaka 12 kuduga mu gihe c'uburuhuko ushobora ati uzoja uburuhuko aha uzoja kwa senge naho gatoya nashaka kuja kwa marume umuvyeyi akavuga ati ko ashaka kwa marume nanje nashaka ko ashaka kwa inarume nanje nashaka kwaja kwa inasenge reka rero abanza aje kwa inarume hama avuye aje kwa inasenge ni gihe ubwonko bw'umwana buba butanguye gushaka kubaho mu ngingo bwihitiyemwo inyuma yo myaka gufata nka 15 16 kuduga haba hatanguye kuja ubwonko bw'umwana bw'umujene babutanguye gushaka uburere bwita permissive ni hahandi utangura kureka umwana agatangura gufata responsabilité no kwimenyereza gukora ibikorwa atagitsure kiri inyuma yiwe inyuma yaho 20 kuduga ntihandi umwana abageze gukura ego umwana acakenera ubundi buryo bwitwa laisser-faire naho ni hahandi usanga umwana mubwira ati ayi wanje gutaha ni 12 ejo akaza saa moya sukuvuga muri laisser-faire sukuvuga ngo umuvyeyi acare kuri indero y'umwana ariko nikiringa umuvyeyi agomba ko ibi byo umwana bamwe byose babiyaga
izi ngero zose natanze sikuba ko hose batayaga, hose barayaga, mugabo aho hantu rero haba hatanguye gushira ibiyago ku meza, umwana akagendera mu biyago mwumvikanye ko. Ariko turavye mu kibano cacu kenshi bakoresha uburyo bumwe, usanga ari autoritaire, ni itegeko. Kandi iyo ukoresheje iyo ubwo buryo bumwe, haragera ahantu ubwonko bw'umwana bwashaka bwa buryo bugezemwo bugaca busimba ca kiringo. Naho udosanga umwana muri kazoza kiba afise inyifato zitari nziza zifatiye kuri uko gusimbagurira k'ubwonko cico ubwonko bwashaka mu kigo kanaka utabuhaye. Usanga rero iyo style imwe, iyo ubwo buryo bumwe bukurera, ugasanga nibwo bukoreshwa mu miryango presque yose, mu miryango yose. Iyo tuvuze ngo ubwo buryo bune rero si favere tugirira abana, ni kiringo kanaka c'imyaka gikenera uburere kanaka. Wita bukoresheje ubwonko buzogira ikibazo kijanye n'imyitwarire y'uwo muntu, kuko si fungurwa uhereje wimye umwana ngo uzohavuze muhereza ikindi gihe, buca busimba. Na rero muzosanga ko harugwaruka rwinshi rugira imyitwariro mibi, harimwo abanywa imogi, harimwo abatangura akuze, ugasanga libertinage, ugasanga ameze nk'aya nkoko y'ikizungu urekura itibuka gutaha. Kubera iki? Ntiyamenyerejwe kugenda arafata responsability. Rero biheraho kumenyereza abana buhoro buhoro. Hama tuvuye mu burere bw'abana rero hageze abantu ko batangura gutegura igihe cyo kubakana. Ni byiza ko rero muri iyo periode baganira, kandi ngira ko manura n'abavyeyi kenshi baravyivangamo. Ugasanga umuvyeyi rekabwira umwana ngo nutarongogwa canke ngo urongore wo kwanaka, ugo rwo rwawe ndaruvumye, nutabana nabo kwanaka, ugo rubanza ntabwo nzokora. Iryo jambo naryo nza kuvuga. Ugasanga abavyeyi bagomba kwinjira mu nkundo z'abana, kandi umuvyeyi kuba hafi si bibi. Iyo umwana hageze ko ahitamwo bazobana, muri ico kiringo ntakeneye ko umuvyeyi amuhitiramwo, umwana akeneye impanuro z'umuvyeyi. Ico bita mu Gifaransa l'orientation. Aramugira impanuro ati nivyagenda uku bizogenda uku. Ariko kenshi abavyeyi bakora ico bita mu Gifaransa l'ingérence, barinjiramwo bakagomba kuba influencer, bakagomba kubahitiramwo, bakagomba kuba amategeko, bakagomba kuba amabwirizwa yuko bo bigenza. Usanga rero wa mwana aciye agira ico bita mu Gifaransa la confusion, arazazaniwe. Yego hari n'igihe abavyeyi bakundana cyangwa ati abana bacu baze barongorane, hari ugasanga naho mukundana ntibisigura ko abana banyu baca bagomba kugira ico twokwita compatibilité canke kunywana no kubana. Yego hari n'abavyeyi rero baca bavuga ngo uzogende mu rugo kwa naka n'abatunzi bafise amatongo manini, bafise inka nyinshi, na papa w'ujya mwana twari banke, mama wiwe ni kiniki. Ugasanga ntibariko barahereza amahirwe yuko umwana yubakana n'uwo ashaka, bagashaka ko umwana yubakana n'ibintu. Iyo ibyo bintu rero bipfuye bigahera, nagwa rugo ruca rusamba ko ingo nyinshi burya urugo rutubakiye ku rukundo, gubakiye ku cyo twokwita materiel, kubigaragara umunsi vyagiye n'ubwo rugo ruzoba rugige, kuko fondation ntabwo ari urukundo, fondation n'ibintu. Kuvuga ko rero haragera ahantu babana mu gihe batarose amahirwe yo kuvugana no kwicarana, bagakora ingo zifatiye ku mategeko y'abavyeyi, ziheza bashitseyo bakatangura kubaho nkabo batari kumwe n'abavyeyi. Benshi bica byanga, kuko niba papa waguhitiyemwo wo mwubakana canke mama wawe
ntagomba guca mujana rero muri urwo rugo kugira azobandanya gufasha ariko kenshi inyuma yo kubaka baca babasiga bagaca batangura kuviva amarealite amwamwe batigeze bakonfronta nayo batigeze bahura nayo igihe cyo gutegura urugo bararushitsemo rero amatati aciyaza batanguye kutumvikana batanguye kudahuza umwe abwiye abiwabo uwundi abwiye abiwabo umugabo abwiye pare umudamu abwiye marene baca usanga rero ba bantu bagarutse kuza kuyora kandi baragizemo uruhara mu gutanga umushinge mubi w'urwo rugo ni ahantu rero uno munsi kimwe mu bintu bikomeye cyane bituma urugo ruhagarara neza n'igihe haba harimo intambara ni ikiganiro uno munsi kuba dukurikira ingo nyinshi zirabuze ikiganiro ingo zihugiye mu kurondera ibiharage no kurondera uwo muceri abantu bakirirwa bariruka mwebwe ugasanga abagize urugo kuva ku wa mbere gushika ku wa mungu bariko biruka barondera kubaho navyo ni vyiza ari ugasanga muri za ndinganizo za programa zabo nta na rimwe bigera bashiraho akanya ko kuyaga ugaca usanga rero urwo rugo ni zirasha bugaca zikazima mu kirundi hari umugani ukomeye cyane baca uvuga ngo utaramunda ugatarura ibibozi urugo rudafise umwanya wo kuganira abo bantu ku byabashikiye bitagenze neza batarose umwanya kubiyaga baba bariko barataramunda umunsi umwe bazotarura ibibozi ikiyago nta cyari nikigihari muri wazi ko kera bavuga ngo ikiyago cyo kuziko kibura mu bavyeyi gace kibura no muri abana wacu usanga rero uko imisi igenda hari utuntu twagiye turabaho mu buzima bwabo tutatorewe umuti ugasanga hagati yabubatse haraje umusozi ungana n'umwe muri Kenya hamwe gushika naho mwicara muri saro bijanye n'imitima umwe yaraba mugenzi we ntabakimubona kubera umusozi wubakitse hagati yabo uwo musozi rero kugira ngo bawusenyure ni wa mugani uvuga ngo umanika gato wicaye mukamanura ugahaguruka naho kuko babuze ikiyago hagati yabo badoca bazana abo kubumviriza kandi nta muturama batanga kwa muganga tutugita gupfupfahaza baca batangura gupfupfahaza ikiyago rero carabuze ikiyago kigomba kuba mu ndinganizo z'urugo ikiyago kigomba kuba imisi igomba kuba muri kundi umuntu avuga ngo nzoja mu misa nzoja mu rubanza nzoja kuramukanya nzoja kugemura nzoja muri programa z'urugo hagomba kubamo indinganizo y'ikiyago kububatsi niba ngo ni ikiyago hagati y'ababana umupapa n'umumama mbega abana nabo bakwiye guca bajamo canke ni cyakiyago giteza kuba hagati y'abo bantu kumbure bagirana amatati hari ikiyago kiri hagati kandi ari ikiyago nigisigura ngo abantu bagira ikiyago batase gusa ngo Imana iremye ku munsi ugira indwi iraruhuka yakoze ico bita evaluation n'urugo rwagomba kugira umunsi wa evaluation no gusuzuma iyo rusuzuma rero abamama umumama na papa umugabo n'umugore bagomba gusuzuma kwabo hama bakaganira n'abana hari ikiyago hagati y'abubatsi n'ikiyago hagati y'abavyeyi n'abana ibyo bigomba kuba bitandukanye yego rero icyo kiyago carabuze hagomba kuba ikiyago hari umupapa canke umumama ashobora kutwumiza akavuga ati ikiyago uri kuratubwira turagihorana kuko nshika muhira kaganira n'abana niyo mba ndi kuri telefone ntaca akazi by'akazi ndabikora ariko n'abana turiko turaganira nicyo kiyago muvuga oya hari ikiyago c'abubakanye n'igihe bicarana bagasuzuma urugo rwabo aho rugeze si kuvuga ngo hariho bisi yarenganye kugira accident ngo hama ngo dushitse kuri bata ngo aca biba telefone si ibyo biyago ni biyago byimbitse bivuga umubano n'imigenderanire y'abari muri urwo rugo umwe wese akabwana na mugenzi we ati mbega ubona ndakubaniye neza uwundi akavuga ati mbega ubona ndakubaniye neza mbega nuko sora iki
mbega no kusuriki nivyo biyago biza bikora cyane cyane ku mubano w'abanye muri urwo rugo. Dufatiye kwa ku kantu nyene hari umuntu ushobora kuvuga ati turacaganira iyo ndamubajije nimba ndamubaniye neza akambwira sanga ibyo ari kambuza ari ibintu namenyereye niba ngo ya conflit canke kwa ya matatu twaze tuvuga afatira kumbuza ibyo namenyereye we agashaka ko ndabireka. Mbega abo bantu baza gufashanya gute? Burya mu rugo bavuga ngo ni gitunga kirimo inkomezi n'intege nke. Iyo abantu baje kubakana umwe wese afise inkomezi akagira intege nke, undi agira inkomezi akagira intege nke, kugira ngo rero urugo rukomere barondera hagati na hagati. Hari ivyo umwe wese agomba guheba. Yego. Mu Gifaransa bakoresha ijambo cede. Ijambo itarimwo guheberanira urwo rugo ntishobora kuryoha. Kandi ngire ko mu mico myinshi mu mico yacu y'ikirundi abashinga naye baza kunkurikirana baze kuntunga twakuze tubona ko abaheba n'abapfasoni cyane. Muze murabe no mu ngo simvuze zose kugira ngo sifatire muri rusangi, ariko benshi mubakanye ikigongo gisabwa n'umupfasoni. Ariko no mu rusengero twize yuko umugabo ari umutwe. Ego iyo bavuze ko umugabo ari umutwe ntibaca basigura ko umugore ari no cyangwa ari uruzara. Oya, Imana mu kuvuga iryo jambo yari une question de responsabilité. Kwari kugira ngo umuntu wese agire ivyo ajejwe. Ko kandi kenshi iryo jambo barikoresha iyo umwe akeneye gutsikamira mugenzi we ngo uribuka ko ndumutwe nkuko umengo amubwira ati nawe uce wibuka ko uruzara. Oya, kuba umutwe c'est une question de responsabilité. Si kubivuga gusa kwari avuga ngo ndumutwe mbwa ugasanga uwo mutwe wora biviri kurakora mu rugo ahubwo n'uruzara n'ibinangana. Donc amajambo avunaguye rero ni question cyari kugira ngo Imana yerekane ko hagomba kugira ukora iki n'ukora iki. Amajambo avunaguye rero mu rugo ikiyago cagiye kiratakara, cagiye kirabura cyane, aho usanga rero muri ico kiyago kenshi n'ababikoze babikora nabi. Ugasanga harimo guciranira imanza ari nkabo dora tuganira bati je twarasohotse tugiye kuganira mugabo twaba tuvaye twashwanye. Bisanzwe iyo mugiye kuganira nk'abubatse muhera ku vyagenze neza mugaterana intege. Abadukurikiye mu impanuro ya muganga. Yego, muhera ku vyagenze neza umwe wese agatera intege mugenzi we ati nukuri ku kwezi wabaye umugabo mwiza, kwezi wabaye mudamu mwiza, turagushimira ku responsabilité yawe, turagushimira ku kuntu urugo ruko ragenda neza kubera uruhara uri kurabishiramwo. Umuntu akagerageza kuvuga bya bintu byiza byaranga uyo muntu muri ico kiringo. Hama rero umuntu mukamubwira ati mugabo nivyakunda akanaka kukosogo. Ko kenshi igituma n'ibiyago n'ababikoze bitagenda neza babirimo kwagirizanya. Yego. Iyo mwagirizanye murangiza mushwana mutaronka inyishu. Kandi kababwira nta muntu numwe yigera hindurwa no gutunga urutoki. Ugomba kubwira umuntu ukamutera intege, hama n'igihe umubwira ibitagenze neza ugakoresha imvugo y'urukundo. Ico bita mu Gifaransa communiquer dans l'amour. Ndashaka kuvuga ibitagenze neza, ndabivuze mu rukundo bizotera wa muntu guhinduka. Ariko ninabivuga nkoresheje imvugo sesereza mutima bizoheza bitume wa muntu ori mu kibanza cyo guhinduka abone ko namwagirije, hama cakiraro twahora ducako muja kuganira hagaca haza bya bintu byo kwevita ntasubira kwivyemera. Ikiyago rero carabuze kandi ni byiza ko ico kiyago kihaba. Kindi kintu gira kabiri ni ukuganira ku bijanye ico bita la belle famille. Iki kintu ndagenda kivuge abariko baradukurikirana mu vyumva. Iyo twubatse hari abantu baza tukabatunga muhira. Abi wabo muryango w'umugabo, abi wabo muryango w'umupfasoni. Ugasanga abo bantu ntibafashwe kumwe muhira. Uno munsi hasigaye n'imigani iri kiravuka ivuga ngo ugira inshuti ayigira ku mugore.
ni ijambo risigura ngo uwuvukana n'umupfasoni mu rugo ashika mu vyumba vyose, ariko navyo simvuze ko hose bariko hameze. Ni ikimenyetso c'uko abantu baba barabonye aha hantu inyifato bakayibona ahandi, bakabona umengo niko bigomba kugenda. Imiryango rero dukomokamwo tugomba kuyika ikibanza cayo, kirazirikazirizwa ko iza kwiyenjera, iza kwivanga mu kubaho ku rugo. Ni vyiza ko baza nk'abazanye intererano gusa, ha mu rugo rukagira autonomy n'uburenganzira bwo kwitunganiriza ibiri muri urwo rugo uko bavyiyumvira. Cyane cyane la belle famille nukuraba ko jewe nama mvuga ngo mu rugo rwacu twubatse turi babiri, iyo duhaye indaro umuntu uyahinduka umwana kuva uyo munsi. Kuko urugo rugizwe n'abantu babiri, ni papa na mama n'umugabo n'umugore. Abasigaye bose bagomba kuca bitwa abana muri urwo rugo, kuko niho bica bikunda ko urwo rugo rugira igicapo c'abarurongoye n'abari munsi y'umutaka wago. Ico na cone kirakunda gusanga ari ikintu gikunda kugorana. Iyo mwakoreye kuri la belle famille biragenda neza. Muzobirabana kenshi, ugasanga hageze kuja mu manza, ugasanga hari imanza zitabirirwa cyane gusumba izindi. Swat ugasanga imanza z'umugabo iyo zigeze aho hantu baraterera bakajayo, cyangwa imanza z'umugore iyo zigeze baraterera bakajayo. Bisanzwe tumaze kuba umwe nkuko biri bivuga, imanza z'umugabo n'imanza z'umugore zagomba kumarirwa kimwe zose, kugira ngo bose bumve ko wa muryango batakiri babiri ari umwe. Ico ni kindi kintu gikomeye cyane iyo gikorewe ko la belle famille bigenda neza. Ica gatatu ni ingene uburyo ubutunzi bw'umuryango butunganywa n'ingene bukoreshwa. Ivyo ni byiza ko ikintu cyose cyasohotse mu muryango, cyakoreshejwe mu muryango, cyagomba kuva muri ya nama y'ubwumvikane. Abantu amatungo y'umuryango agakoreshwa kumwe, agakoreshwa hamwe, akavuganwa imbere y'uko agica akoreshwa. Hama ikindi kigira gatatu kane ni ibijanye no kurera abana. Ni byiza ko muvugana, mbega abana bacu bazokwiga ku ishuri irihe, kubera iki? Umwe ntashake aha uyundi ngo ashaka. Bijanye na education y'abana ni ikintu gikomeye cyane gose ko muvugana mu ntango. Dushaka ko abana bacu bazokwiga he, kandi ni byiza ko mubivugana kare, kuko ni byiza ko abana biga ku ishuri rihwanye n'uburyo abavyeyi bafise. Umuryango wose ugomba kwitunganya uko bifatiye kukungana. Ikindi kintu gikomeye cya gatanu, umuryango kugira ngo ukomere ubeho neza, iyo basangira igisabisho, basengera hamwe. Sindiko ndavuga ko abadasengera hamwe batabana neza, ariko nagomba kubabwira ngo ishengero mu Gifaransa ni milieu d'éducation. Abantu baronse uburere butandukanye, niyo bashitse muhira bahakwa kubana gutandukanye, kasanga rero n'abana na même chose. Iyo musengera hamwe n'amahirwe meza, kandi birakinga. Simvuze ko badasengera hamwe batobana neza, oya, turafise uburorero bwinshi butari bike bw'abasengera hatandukanye kandi babana neza. Ariko gusengera hamwe no gukinga, ko hariho muri ya milieu d'éducation twavuga, hava hariho utujyango umwe asinjiriramo kugira ngo turonke ama information atandukanye. Icanyuma n'abantu ndazi ko imiryango myinshi ntigiha agaciro. Umuryango ukomezwa no gusangira ibifungurwa, ibinyobwa. Ndabisigura. Gukora ku isahani imwe. Iki kintu tukizi mu Gifaransa bacita la communion. Na Yesu imbere yo gusiga intumwa, ikimenyetso gikomeye yagiye akoze, basangiye ku inkoko imwe.
aca babwira ngo namwe aba ariko muzoza mubikora. Hari igihe tuba mu buzima tudatahira rimwe, abana amashuri akaba atahana atevye, umupapa akaba adakora hamwe n'umumama bagataha batevye. Ariko ico kandi babwire kuba ubuzima buriko butubeshaho uku ntabwo tugomba kubifata ko ariyo modeli, siko karorero keza. Oya, tugomba kumenya yuko mu Gifaransa ni defi kandi tugomba gukonturuna, ni kibazo tugomba gutorera umuti. Ni vyiza ko mugira umunsi wo kuja ku meza mwese mukwiye mugasangira. Nimvuga gusangira suba ngo musuki njya ku isahani imwe, ariko kubona ko muri kuri meme table. Mutere twa dukuru two kuri table. Ni umwanya wo kubazanya abana ku ishuri byagenze gute, mbega indwi yagenze gute. Niki abujye ku meza ni n'umwanya w'ikiyago. Hajya nagomba kubabwira ikintu kimwe, ikintu bita la communion birafatanya no gusangira. Bijya kintu cyo gutora ikiyiko mugafungura mwese ni gicapo gikomeye, ni gicapo kidasanzwe gituma umuryango ukomera. Nivyo rero mu bimenyetso bimwe no basangiza byo tuma umuryango ubaho neza. Wa murakoze cyane. Mbere yuko turangiza mu majambo make avunaguye, hariho amakosa mwamwe agenda akorwa n'ugwaruka mu gihe cyo kureshanya, kumbura ashobora kuba zovyura amatati bamaze kubana. Ndatanga akararo kamwe muri twinshi, ni kuvuga ngo nk'abaryamana mbere yuko babana, ni gute ico kintu gishobora kuzogira amatati mu gihe cyo kubana kwabo kandi bikazogira ingaruka nyinshi. Mbega bo byo byarashikiye canke abariko barabitegura bakurikiranye ikiganiro, nizihe mpanuro baha? Murakoze cyane. Imibonano mpuzabitsina imbere yo kubaka urugo irafise ibintu bishika bine nk'inkurikizi. Inkurikizi ya mbere imibonano mpuzabitsina nuko bujya mu rugo, bimwe mu bintu bituma twubaka sico cyonyene, harimo yuko uzoba ufise umuntu muzobonana mu banga yabubatse igihe umukenereye. Iyo nyota irahaba. Rero iyo mukoze iyo mibonano mpuzabitsina hari n'abayikora bakarangiza bavanye. Rero kenshi iratuma abantu batangura guharurukana batarabana, kandi ni icaha. Urugo rero bagwakiye ku caha. Ica kabiri, muri kizimbi ikora imbere bashobora gusanga basamye imbanyi batari bifuza, bamwe bakazikorora caca kirinji. Hari nabo biviramo ubugumba, bashika muri ukazobura umwana kukubera bamwishe. Iyi mwana yari yaje mu kibanza bataramushakamo, ugasanga bace bagira ubugumba canke bakazogwara izindi ndwara zifate mu bimba vyirondoka. Rero kenshi ico naco ni ikimenyetso kibi mu gihe habaye imibonano mpuzabitsina imbere yuko abantu bubakana. Na wa mwana rero ica gatatu acaza, usanga baciye bategura urubanza byihutihuti batari babiteguye, bagaca urubanza rwari gutwatera umunezero rukabatera stress. Uriye mu kibanza cyo kunezerwa agira uruhagarara. Icanyuma nuko kenshi ibibaye umushinge mubi urugo rwabo. Rero kugwaruka rukora dukurikirana nukwihangana gushika wa musi abaserukira Imana, abavyeyi na leta ibaha ubwo burenganzira bwo kubana nk'umugabo n'umugore. Abo byashikiye ni gute bishobora kuvyura amatati mu rugo? Nukuvuga ko abo byashikiye bishobora kuvyura amatati nk'iyo uciye usanga harimo ubumuga bwavuyemwo kubwo kubonana imbere nko kubura umwana. Ugasanga mwabwiye mugenzi we ati tutaja muri kijya gikorwa imbere petete tuba turi mu bibazo nk'ibi. Hari n'igihe usanga hari abaca basanga nk'umwe yahaye rendezvous wundi ahantu ntiyarazi ko baza kubonana, akamufata ku ngufu, bagaca baja mu rugo, umwe yaragize violence sexuelle. Muri wa mwanya
yari kunezererwa y'amabanga mpuzabitsina gigaca kibi gikomere hagera ko yarangura umutima ukamuvamo kuko imbere yaho byakozwe biciye mu guhohoterwa. Gasanga rero bimwe by'ukunezererwa amabanga yabubatse mu rugo byatosekajwe nuko yakozwe mu mwanya utariwo no mu kibanza kitarico. Hari igihe umwe acabwira mugenzi we ati mbega bije wankoreye nta bandi bo barabikoreye. Ati mbega ubuho tubana ntobu bibandanye. Hagaca hajamwo gwagwikekane akabamo kwikekana. Rero ni ikintu kitari ciza gifise n'ingaruka mbi nyinshi cyane ku rugo muri kazoza. Turabashimiye cyane abakurikiranye imbonesha kure SSH Burundi TV. Ndabizi hari ico mwungutse ku mpande zose. Turavyumvise ukuntu abavyeyi bakwiye kubyifatamwo, abari mu gihe cyo kurishanya nabo twumvise ingere bakwiye kwingere bakwiye kwifata, n'abandi bataragira mu ico gihe twavyumvise ko bakwiye kubigenza ngo babimenye. Turabashimiye cyane, mwakoze. Murakoze cyane. Nizera ko n'ikindi gihe nitwifuza kuganira nawe muzoduha kanya. Mu muhamagaro wanje n'urugo igihe cyose muzombwira ndahari. Wow. Muganga Atanaze numwe mu bo turi kumwe muri SSH aradufasha cyane kandi amaze gufasha abantu batari bake. Turangiza reka tumusabe asengera bakurikiye ikiganiro. Mana ugira neza, turaguha icubahiro, turagushimiye ko twariko turavuga urugo, kandi urugo n'umugambi wawe. Biragaragara ko uno munsi mwasi Satani ariko aragerageza kurondera amafausse fondation yago. Mwami Yesu, ndasenze ngo uwo bari karumviriza iki kiyago, uwo bari karumviriza kino kiganiro, yo bari mu nzira itariyo, Mana umukebanure. Abashitse mu rugo nabo bari mu matati, turasenze mu izina rya Yesu Kristo, abo bantu nabo batabare Mana. Ubahe ikiyago, ubahe kuganira, ubugurura amaso babona intandaro yica umwasi ariko arakora mu rugo rwawe. Turasengeye abarundi n'abarundikazi, turasengeye imiryango y'abarundi n'abarundikazi, turasengeye mwama batwumviriza mu mpande zine z'isi. Mu izina ryawe ryera ndasenze ngo urugo rwari rumeze nabi bacumba mwami ikiganiro kore ku mitima yabo, mwami ubahe guhinduka. Ndagushimiye mwami, ndaguhaye icubahiro ko hari umuntu uhinduye, hari urugo ruhinduye, mu izina ryawe ryera. Amen.